Hello guys, kaze kandi kuri programmation mu Kirundi. Uyu munsi ngomba ndabereke ingene nakoze kano ka website. Aka website ubona keza cane, gasa neza. So aka website nakabonye like bariko baragapubliya ahantu. Ndavuga ati reka nanje ndabe ngerageze gukora akantu nk'aka. So I finally nashoboye kugakora. Nyuma kugira ngo ndabereke ingene nashoboye kugakora. So iyi ni partie ya HTML baza kuyiraba like ushaka kugasubiramwo urashobora kuzogira pause ukandika umurongo ku wundi urashobora gukurikiza bino vyose. Iyi ni partie ya HTML gasuzume niko biragenda. Iyi nayo ngaha ni partie guys ya CSS. Harimwo agapartie gatoya ka JavaScript, iyo iracari HTML, hariho na partie ya CSS ngaha. So guys, nimba udakurikirana programmation mu Kirundi, sinzi ubwenge bufise muri kino gihe tubayemo c'amajambere, cane cane ku bantu mushaka muri passionate ku ma computers programming. Iyi ni platform nziza cane ukwiye kuza urakurikirana. Follow for more facts kugira uze urabona utuntu, tugire follow, ugire subscribe, utume n'abagenzi bawe babikunda. Let's go.